Bakunzi namwe banywanyi mwitabiriye rino sango Fokode yabateguriye mu kiganiro kidasanzwe yabemereye ku bijanye n'ibikorwa vy'iperereza mu Burundi. Mwaramutse abandi mwiriwe. Iperereza ni urwego ruhambaye mu buzima bw'ibihugu kw'isi yose, Uburundi budasigaye inyuma. Urwo rwego rugakoreshwa ahanini n'amareta mu bijanye no kumenya ivyoza bihungabanya umutekano w'igihugu, kwikingira abansi co kimwe no gukingira ubutunzi n'ibindi bisata vy'ubuzima bw'igihugu. Mu Burundi urwego rw'iperereza kuva mu 2015 ruvugwa kandi rukanakekwa mu mabi menshi harimwo ayo guhohotera no kugandagura abanyagihugu urw'agacinyaguro, kunyuruza abantu bakabugwa irengero, gutegura amarementanya, gupfunga abantu bunyamaswa n'ibindi. Mu masezerano y'Arusha muri Tanzania ibijanye n'ibikorwa vy'igendereza vyari vyarumvikanywe ko kugira ngo iperereza ntirizosubire gukoreshwa mu kugirira nabi no guhungabanya umutekano w'abarundi na cane cane abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Mu vyegeranyo bimaze gusohorwa n'ishirahamwe Fokode mu mugambi ndondeza, iryo shirahamwe ritunga agatoki urwego rw'iperereza mu kunyuruza no guhohotera abantu. Ivyo bikaza vyiyongera ku myidogo y'abanyagihugu kuri urwo rwego, aho rukoreshwa mu gusambura imigwi, imigambwe, amashirahamwe haba mu gihugu eka mbere no mu Barundi bari hanze. Mu kiganiro kidasanzwe Fokode yabateguriye kuri uno wa ndwi Nyakanga umwaka 2025 tuza gushimikira ahanini ku matohoza Fokode yakoze ku bikorwa vy'iperereza, amayeri n'umukenyuro rikoresha mu mabi ryagirizwa. Mbega none iperereza ry'u Burundi ritandukaniye he n'amaperereza yandi yo mu bindi bihugu? Iyo bavuze urwo rwego baba bavuze bande? Inzego zikorana n'iperereza izizwi n'izitazwi nizihe? Iperereza rifatira kuki kugira ngo rifate ko umuntu ari umwasi w'igihugu? Ngibi bimwe mu bibazo tugiye guca hirya no hino mu kiganiro cy'uno musi. Kuri mikro Gilbert Niyonkuru mfatikanije na Alice Hakizimana. Alice, nimba munyumva, mwiriwe kaze muri kino kiganiro. Mwiriwe Gilbert, mwiriwe n'abariko badukurikirana bose kandi kaze muri kino kiganiro. Uno munsi nkuko wabivuze ngira ngo tuza kuba dufise umutumire umwe rudende aza kwishura ibibazo by'abatumire canke cari hirya no hino. Iki kibazo muri kino kiganiro abanywanyi basavye Fokode. Uwo mutumire rero ni Pacifique Ninazwe arongoye Fokode. Pacifique Ninazwe, kaze muri kino kiganiro. Mwiriwe kandi. Mwiriwe cyane, mwiriwe Alice na Gilbert, mwiriwe abo turi kumwe hano mbona batari bake bamaze gushika ku murongo, mwiriwe no ku barundi bose bazumviriza kino kiganiro haba ubunyene canke inyuma, mwese ndabaramukije. Urakoze. Kino kiganiro rero naho dufise umutumire umwe kiza kugenda nk'uko ibindi biganiro vyahora bigenda, no kuvuga ko kiza kuba mu mice itatu. Mu gice ca mbere ca kino kiganiro kiza kumara isaha imwe, tuzaguha umwanya umutumire kugira ngo ace hirya no hino atubwire n'ivyasesanguye kuri ico kibazo mugenzi wanje Gilbert niyo nkuru ahejeje gushikiriza. Mu gice ca kabiri haza kuba kakanya ko guha ijambo abariko badukurikirana kugira ngo babaze ibibazo baterere, eka mbere nabo bafise ico bashikiriza kindi ku bijanye n'ibikorwa vy'iperereza bashobore kugishikiriza. Mu gice ca nyuma ari naco kiza kurangiza kino kiganiro kiza kumara iminota 30, tuza kuvugana cokogwa nande, eka mbere cokogwa mu kihe gihe. Tubibutse ko kino kiganiro muri ko muragikurikirana ikibiriraho ku mbuga ngurukana bumenyi Facebook, YouTube vya Fokode. Mugenzi wacu Jerome Kazabukeye niwe ari mu buhinga bw'ivyuma kugira ngo amajwi ashobore kubashikira kuri izo mbuga zitandukanye. Ikiganiro gihagarikiwe na mugenzi wacu Gordien Niyungeko. Gilbert, turashaka kwinjira mu kiganiro nyezina. Murakoze Alice Hakizimana. Nibutse ko kandi kino kiganiro gihuriranye n'imyaka 11 irenze hagandaguwe mu Kamenge ababikira b'abatariyano batatu
ngira umutumire mu vyo aza kuvuga araza kubigarukako kuko biri mu vyo Fokode yamiriko irashikiriza. Pacifique Ninahazwe, reka twinjire muri kino kiganiro tube ndabaha ikaze nkuko Alice yamaze kwivuga. Kino kiganiro nico mwemereye abanyagihugu ku matohoza mwakoze ku bijanye n'ibikorwa vy'iperereza. Mbega none ko mwatohoje mwasanze iperereza ry'u Burundi ritandukaniye he n'ayandi maperereza y'ibihugu? Iyo bavuze iperereza niki umunyagihugu canke kubarutse vuba baba batazi neza canke batashoboye gusoma ingene amaperereza akorwa, mwobasigurira? Ego murakoze. Reka mu gutangura mbere mpere ugezo uti niki bitandukaniye ko n'ivyo ahandi, reka mpere ku kantu kameze nk'inkuru gakunda gucishamwo utwo nitamwo ama anecdote. Mu kwezi kwa gatandatu mu 2014 narigeze gutumirwa mu gihugu c'Ubufaransa mu rugendo namazemwo ngira hafi indwi zibiri, ndiko ndagendera inzego zitandukanye muri ico gihugu kugira banyereke ingene demokarasi ahandi iba yubatse, ahariho kuba mu nama nshingamateka na nkenguzamateka, kuja mu nzego zitandukanye za leta, harimwo za kaminuza, harimwo ibisata vyinshi cane bijanye n'ubuzima bw'Abafaransa, hariho no mu biro vy'umukuru w'igihugu. Niho rero igihe kimwe ndi mu biro mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, urabona twebwe tuvuye nko mu Burundi muri societe civile usanga tuvuga cane ibintu bijanye n'ama liberté publique, umwidegemvyo w'abanyagihugu. Tubivuga nko muri Fokode n'ayandi mashirahamwe handi hagati y'akazina muntu, kenshi tuba tuvuga ibijanye n'uburenganzira bw'abanyagihugu, mu bijanye no gukora amanama, mu bijanye no gukora amashirahamwe, liberté d'association, mu bijanye no gukora imyiyerekano, ya liberté de manifestation. Rero nicaye ngaho bampa ubujejwe les libertés publiques mu Bufaransa, ubujejwe uvuga ko ajejwe uwo mwidegemvyo w'abanyagihugu. Turicarana aramara umwanya ariko arasigurira ivyo bakora uko bimeze, ndumviriza ageze hagati yumva ndamuhagarika ndamubwira nti ndiko ndakumviriza, naje ngaha nzi ko mugira munsigurire uburenganzira bw'Abafaransa ingene butunganije mu mategeko, ingene mubwubahiriza, ingene bakora amashirahamwe, ariko ndiko ndakumviriza wewe ntujejwe umwidegemvyo ahubwo ujejwe kubacunga. Je numva wowe ujejwe surveillance. Abantu bamenyereye abazungu bazi uko bameze, hari igihe iyo umubwiye uzibona atukuye, ukazobona imishatsi irahagaze. Sinatahuye ikibaye icyo arico, sinatahuye ko yumvise ko natahuye ivyo ariko aravuga, kuko burya barashobora kuvuga igifaransa akagikubita neza, utabizi neza ahubwo umuvuga za wi nyinshi ukamenga uriko uravyumva, ugasanga wumva amajambo ariko nturiko urumva ivyo ariko aravuga vy'ukuri. Rero nawe igifaransa nyaco yarakivuze, kiba gifobetse ibintu vyinshi, mugabo ndumviriza uyu muntu ariko ambwira vy'ukuri umwidegemvyo canke ariko ambwira gucunga abantu. Niho rero ndamuhagaritse nabwira nti ibintu je numva wewe uri kumbwira ko ucunga niho kumbwira ko baho umwidegemvyo. Rero nawe aratahura ko natahuye neza akazi akora kariko, aca arambwira ati rindira gato rero ngaha duhagarare, wewe urabona urashobora guca mu barabara yacu ukarengana, aranyereka ati hajya wahaciye, urahaca neza nta wagukozeko, n'ubu niwava ngaha mu biro urasubira urengane ntawe uza kugukorako. Wibaza yuko ivyo biza gushoboka gute? Ni gute twebwe dukora ku buryo abantu bose bari kuri irya barabara bashobora kugutegera bakakwica ntibabikore? Twe tuza kubigenza gute kugira tumenye umwasi woba ufise aha mu Bufaransa muri ino misi uzomara aha, tumubuze kwaza kukugirira nabi? Wibaza ko twe tubikora gute? Ntimubikora gute nyene? Ati bisigura ko ducunga ibikorwa by'abantu bose, ducunga abantu bari kuri irya barabara bose ibyo bariko baravugana. Twe tuza kuba tubizi, turaza kwiga abantu bahara bari bo, tukora uko bishoboka kose kugira tumenye ko atangorane uza kuhagirira. Rero mwebwe muvuga liberté publique n'ivyo muvuga ivyo vyo gusohora ivyiyumviro vyo kwidegemvya, atariko natwe liberté publique uko tuzivuga ni ugukora ku buryo izo liberté publique mwebwe muzironka. Umuntu uwo munsi abanyuguruye amaso aca anyereka n'ibindi vyinshi, arabwira ati burya mwe muzi ngo inzego zicunga abantu
muzi ko ari amaserivisi de renseignement kujya muyavuga, ntimuzi ko ibintu bishobora kubacunga nk'abasitwaye ari byinshi rwose. Amakarorero k'umubankiye kambwira ati dufate nk'umuntu akora muri banki, aturazi banki wowe ufisemo konti, igihe cyose ahantu ugera ukarotira amafaranga yawe, ko banki yamiza aho ugeze, igihe cyose uyatoye bakabona ati muri uyu mwanya Pacifique ageze aha aratoye amafaranga yiwe kuri ATM iri aha, cyangwa yagiye kuri gishe ya banki iri aha, mu banki yamaze iyo ugeze. Hari uwundi muntu mutibaza, muganga, turazi muganga amakuru agufise k'ukuntu angana, arazi igihe wivuriza, arazi iyo utora imiti, arazi ayo makuru yose agiye araba hasambure, agiye arashyirwa hamwe, akora iperereza ridasanzwe kuri wewe, aca mu bundi burero bwinshi cyane, sanga anyuguruye amaso ku bintu ntari bwigere nibaza ku bijyanye n'igikorwa cy'iperereza, iyo kiva niyo kigera, iyo nyine kingana. Bo rero kubera ko iterambere mu bihugu bya Burayi iterambere rigeze kure nko muri ibi by'ubuhinga ngurukanabumenyi, usanga ibintu byose bimeze nk'ibifatanye, byose bigahanahana amakuru yerekeye umuntu. Ariko iwacu usanga tutarahagera nko ngaho. Turi uri nk'iburaya kuriyunguruza, ukoresha ikarata yo kwiyunguruza, carte d'abonnement, igutuma winjira muri train, igutuma winjira muri tram, igutuma winjira muri ibi byose dukoresha mu kwiyunguruza. Usanga aho tujya kubifatira ya karata uguma ubanza kuyikoresha, bikakugururira ukinjira. Ibyo bintu byose ni ibintu biguma bivuga ati nakageza nakageza nakageza. Ayo makuru yose akaba ariko arahanahanwa mu bintu byose. Ico tuza gutandukanira ko n'iperereza ry'iwacu niriye. Iperereza ry'ahandi riracunga n'ibyo abanyagihugu, mugabo rikabacunga mu ntumbero yo kubaronsa umwidegemvyo wabo. Ni ukuvuga ntuzosanga umufaransa ariko arajugumira avuga ngo ndagowe, ngo iperereza ryacu riko rirankurikirana, ngo ndagowe, ngo bahava banyica, ndagowe, bahava banreve, bavanyuruzwa. Ibyo ntubisanga, ubwo bwoba ntubusanga ni umufaransa, kandi iperereza ryiwe rimucunga ku rugero rw'akataraboneka uravye mu bindi bihugu. Iwacu naho iyo umenye ko iperereza rikuriko, uba uzi ko rikuriko kugira ngo rikugirire nabi kenshi. Nibwo budasa hagati y'ayo maperereza abiri. Hari iperereza rikora kugira umunyagihugu wese aronke umutekano, hari iperereza naryo ryo mu bihugu nka kujya ku Burundi hari intwaro icinyiza abanyagihugu. Iperereza nyabuna rikora mu kukubuza umwidegemvyo wawe, iperereza rikora mu kuraba mbega yoba yiyumvira ibyo dushaka cyangwa yumvira ibyo tudashaka, mbega yoba avugana n'uwo tudashaka, mbega yoba agendana n'uwo tudashaka. Ugasanga umwanya wose bakuriko uri umusenere, uvuga uri mu MSD, uri umuki, ugasanga ni iperereza rigwanya umunyagihugu aho kuba iperereza rikingira umunyagihugu. Ico niho nohera mu kuvuga rya tandukaniro warumbagije. Mbega mu Burundi iyo tuvuze iperereza tuba tuvuze iki? Mu Burundi hariho inzego zizwi nkuru zijejwe iperereza. Urwego nyamukuru ni Service National de Renseignement, SNR nk'uko dukunda kuyivuga. SNR igengwa n'itegeko, hariho itegeko riyigenga, itegeko ryatowe mu 2019. Iryo uwo ari we wese arikeneye arashobora kuritora, naho woja muri Google kwandika loi organique sur le Service National de Renseignement du Burundi, ubwo nyene uraza kurironka itegeko rigenga iperereza ry'u Burundi, uraribona. Niryo riza kukwereka ivyo SNR ijejwe ivyo ari vyo. Ubwo nibwo rwego rwa mbere. Urwego rugira kabiri rujejwe iperereza novuga rukomeye ni renseignement militaire, ni iperereza rya gisirikare kenshi twita G2. Kumbone nuko ndiko ngenda menga ndiko ndatera nyaruka gose nkiri nko kuri SNR. Umuntu agiye kuvuga nka SNR ingene itunganije, SNR ku mutwe hariho umukuru wayo, ariko ni gisata kitwarirwa mu biro by'umukuru w'igihugu. Umuntu yovuga ko umukuru wa SNR burya ari Perezida Ndayishimiye, mugabo hakaca habaho uwumukorera, uwujejwe kumukurikiranira ico gisata bita administrateur général du Service National de Renseignement, uja General Ildefonse Habarurema batazira King, arafise n'icegera. Abo nibo bari ku mutwe. Musi
arafise izindi nzego mbere z'ubuhinga ziri munsi yiwe n'abahanuzi. Mu nyuma hakaza igisata gikomeye kindi we ni uwo bita chef de cabinet. Chef de cabinet arakomeye rwose muri renseignement y'u Burundi. Iyo turiko turakora amatohoza y'abanyurujwe niho twagiye turamumenyera. Niwe atanga nk'amafaranga yose akoreshwa mu bikorwa, mu ma operation, sinzi ngene no kwita operation mu kirundi ndavyita ibikorwa, mu bikorwa vy'iperereza. Dufate nk'ubu bavuze bati hariho umugwi barungitse kuja gufata naka, kuja kunyuruza naka aha naka, uwo mugwi barungika barawuha amahera y'ico gikorwa. Rero ujya chef de cabinet ategerezwa gusinya kugira ngo ayo mafaranga aza gukoreshwa muri operation asohoke. Bisigura ko amabi yose akorwa n'iperereza chef de cabinet yose arayazi, aba yafise ko uruhara kubera ko ari wasinya kugira ngo ivyo bintu bije gukorwa mu kubitangira amahera. Uwo nawe ni uwitwa General de Brigade Emmanuel Ndayiziga. Bano batatu mvuze, mukuru w'iperereza, icegera ciwe na chef de cabinet, bafise icubahiro kingana n'ic'abashikiranganje. Bavuga bati bafise Laurent et les avantages d'un ministre, burya bangana n'abashikiranganje. Munsi yabo rero hariho izindi nzego, iperereza, hariho departement ijejwe iperereza mu gihugu hagati, ariyo kenshi witwara bakunze kwita DDI. DDI bagombye kuvuga directeur de la documentation intérieure. Iri jambo rya documentation ndarice ku gato naryo nyene abantu baca bibaza ati kubera iki bari bavuga SNR abandi bakavuga documentation. Mu myaka y'imbere je nkiri muto, iperereza ryitwa sûreté nationale, nko ku ntwaro ya Bagaza, ku ntwaro ya Buyoya, iperereza ryitwa sûreté nationale. Mu nyuma igihe haje Perezida Melchior Ndadaye yarahinduye izina ayita service de la documentation nationale. Ivyo rero barabigendera ko igihe kitari gito, amasezerano yarusha nayo arahindura izina, ariho haza itegeko ryo muri 2006 ritomora ko ari service national de renseignement. Nuko ayo mazina yagiye arahinduka. Rero iyo bavuze documentation canke kumva umuntu akuze w'umutama kenshi kuvuga ngo muri sûreté. Donc yaba uvuga sûreté, yaba uvuga documentation, yaba uvuga twebwe tuvuga ngo SNR, byose ni bimwe mu rwego rumwe. Rero munsi namaze kuvuga ko hari uwujejwe iperereza mu gihugu hagati, benshi batazira DDI. Hari uwujejwe iperereza ryo hanze y'igihugu, département du renseignement extérieur. Hariho na département ijejwe kuraba abakozi ba SNR, zo département zitatu zo ziri ngaho munsi. Ugiye nko kuri iyo département ya renseignement intérieur mu gihugu hagati, nawe arafise ibisata bitandukanye, harimwo nk'ibisata by'iperereza mu ntara zo bita direction provinciale. Muzosanga mu mvugo y'abakozi bo mu iperereza kenshi babita ngo aba DP. Iyo bavuze DP baba ariko bavuga utwara iperereza mu ntara. Munsi yabo hari abatwara secteur kenshi usanga yahora ari nk'amakomine 2 canke 3. Ubu kubera ko amakomine ari manini, nibaza ko secteur usanga ari komine yose. Hanyuma abo nibo bazwi nyene nk'abakozi, usanga barimwe imigwi 3, aba administrateur, aba officier n'aba inspecteur du renseignement. Nuko bagabuye. Ariko iperereza rifise abandi bantu benshi cyane barikorera, udasanga bo banditswe nyene nk'abakozi nkuko usanga urutonde rw'abakozi ba SNR. Abo nabo ni umugwi wabo bita aba informateurs. Les informateurs n'abantu benshi gose, abantu batanga amakuru usanga banyanyagije mu bisata byose by'ubuzima bw'igihugu, mu mihingo yose y'igihugu, ku mitumba, mu bucimbiri, eka ahantu hose umuntu adashobora kwibaza urasanga hariho umu informateur. Umu informateur aba afise uwakorera, umukozi w'iperereza akorera azwi. Ntabwo umu informateur aba ari umu informateur w'abakozi bose b'iperereza. Usanga dufate bavuze bati Joseph Mathias Niyonzima Kazungu afise aba informateur biwe. Ntabwo aba informateur ba Kazungu aribo ba informateur bo kwa Atia. Usanga bigenda bigabuye benuko. Aho twari turi kuri service national de renseignement, navuze ko ari iperereza ryo hanze, naho nyene bimeze nk'uko baragira amabiro atandukanye ahantu hatari hake mu bihugu.
cyane cyane uhereye ku ma ambassade y'u Burundi no ku makonsula y'u Burundi. Buriya muri service national de renseignement baragena abantu bakorera iperereza bagenda gukorera muri ambassade. Uretse ambassade no mu bindi bintu byinshi biri hanze urasanga bafiseho hariho aho bagenda bafise amabiro canke akagwi gatoyi kajejwe iperereza, naho nyene bakaca bakora bya bindi nyene aba informateur umuyoro bacunze abarundi ahantu hose mw'isi. Ugiye ku iperereza ry'igisirikare navuze nti igice kigira kabiri ni iperereza rya gisirikare. Iperereza rya gisirikare rihera naryo nyene hejuru rimanuka, uzokumva bavuga ngo G2 muri etat major, uzokumva ugeze nko ku ma brigade babita aba B2, uzokumva mu makambi mu makompanyi bariko baravuga uwo bita S2. Donc ni iperereza riva hejuru rimanuka gushika ku migwi mitoyi abasirikare baba batunganijemwo. Ubwa mbere bwo abo bajejwe kuraba nyene mu gisirikare nyene ibintu vyifashe, kuko ubutegetsi bwose bw'amabutinya abasirikare ko aribo ba mbere bashobora kugumuka bakabusenyura. Ariko kandi nabo barafise aba informateur nk'uko twabivuze mu bindi bisata bitari bike babarabira baguma bariko bararondera amakuru. Ahandi hantu hari igisata gikomeye cy'iperereza ni ku kirimba c'umukuru w'igihugu, naho service nationale de renseignement yegukira umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu agerageza kugira irindi perereza ryiwe, iperereza ryiwe ritanditse. Hari iperereza rifatiye ku makamba mucunga BSP na API, hari n'irindi perereza ryiwe yikorera we nyene aryubaka, kuko nk'umukuru w'igihugu ico benshi batibaza, abantu ba mbere acunga ntabwo ari abantu bitwa abansi. Umukuru w'igihugu abantu ba mbere bashobora kubangamira ubuzima bwiwe n'abantu bamwegereye, ni ukuvuga umuntu ajeje guteka imfungwa ziwe, umuntu umuganga wiwe, ujya mu garde du corps amugendanira. Ni gute umukuru w'igihugu amenya ko ujya muntu atafatanye n'abantu bafise imigambi yo kumwica? Abantu bamwegereye mu biro vyiwe, ijya garde rapproche bagiye bajejwe umutekano wiwe hafi cyane, abantu bashobora kumwica umwanya wari wose. Hakaca haza inzego zikomakomeye zirimwe zishobora kumusubirira cyangwa zishobora gufata ingingo zo kumukura. Aho umuntu wa mbere, umuntu wese atwara igihugu atinya n'umukuru w'igisirikare, kuvuga ko umukuru w'igihugu ateza kumenya ubuhinga bwo gucunga umukuru w'igisirikare. Umukuru w'igihugu ateza kumenya ubuhinga bwo gucunga umukuru w'inama nshingamateka, kuko niwe muntu wa mbere hagize igishikira umukuru w'igihugu avyungukiramwo. Gerard Ndabirabe niwe muntu wa mbere cyangwa umukuru w'igihugu hagize igishirikira Evariste Ndayishimiye. Ateza kumenya gucunga nk'umukuru w'umugambwe, kuko mu mugambwe ariho habera ingingo zishobora gutuma Ndayishimiye agira ingwane zikomeye ntashobore nko kwitoza muri 2027 n'ibindi. Ateza gucunga umushikiranganje we wa mbere, gutyo umuntu ashobora kwiyumvira abantu bose umukuru w'igihugu ashobora kwiyumvira gucunga imbere yuko anaja gucunga abitwa ko ari abansi, kuko abitwa ko ari abansi bo babacungisha za nzego twamaze kuvuga. Pacifique nahazwe mukivuga ivyo vy'abansi, mbega none kuri izo nzego zose muvuze, sinzi ko mwari mwaheje kuzidondagura, abansi baraheza bakamenya gute, babafatira kuki? Ubwo ntabo bihendako kugira ngo bamenye ko batihenze ku mwasi baba bafatiye kuki? Reka nje ngaho nagira ndangize urutonde bwa mbere ariko ndavuga. Hariho ahandi hari perereza hatangaje ni mu mugambwe CNDD-FDD. CNDD-FDD irafise service de renseignement yayo, igizwe n'abatwara imbonerakure mu ntara, igizwe aho usanga batwara bitwa ngo abahumure, abahoze ku rugamba n'abandi benshi. Nabo nyene hari iperereza rinini cyane. Ingoro za CNDD-FDD murazi ko kenshi zihinduka ngo ikosorero, bakubitira abantu. Hari abantu bagiye banyuruzwa ugasanga babanje gucishwa nkajya kuri permanence nationale ya CNDD-FDD. Ni urwego nabwo rukomeye, hamwe rukorana n'izindi nzego z'iperereza nko muri 2021 aho FOCODE yerekana ingene igisirikare cyanyuruje abantu benshi cyane barimwe abasivile. Twaragiye twerekana ingene iperereza rya Reverien Ndikuriyo ryakoranye na renseignement militaire mu kunyuruza abanyagihugu mu gihugu cyose. Rero naryo nyene nta rukurifata minenegwe, kuko riri mu bakora amabi menshi cyane mu gihugu cy'u Burundi. Hariho izindi ariko none ko mwavuze yuko itegeko rigenga ubwo rwego rw'iperereza ari itegeko ry'igihugu, mukaba muzanyemwo iperereza ry'umugambwe, bihuriye he? Iby'umugambwe biravugwa muri iryo tegeko? Naha rero bigiye kugoranira.
igihugu cy'u Burundi ngene gitwawe uwo munsi usanga ari ibintu byinshi bigongana, hariho ibizwi n'amategeko n'ibindi bikorwa uko ukabona abantu bafise ububasha butumvikana iyo buva. Sinobigaruka ko abantu benshi barabizi, abantu batwara umugambi ingene bafise ububasha budasanzwe mu Burundi kandi atana hamwe mu mategeko y'igihugu baba bavuzwe, ukabona nibo baja guhagarika abantu, ukabona baribiha gukubita abantu, ukabona umukuru w'umugambwe umwe agiye gucunga bo mu wundi mugambwe, ibintu usanga bigoye gutahura ingene ivyo bintu bishoboka. Rero nteye nja ku kibazo wambajije gikomeye, mbega muri izo nzego z'iperereza bamenya gute abo baheza bakita abansi? Hariho gikorwa mu iperereza hafi buri mwaka canke ku kiringo kinini, ni igikorwa bita definition de la menace à la sécurité nationale. Ico ni ikintu baza barakora bwa mbere bagishyira ku mwanya munini, bakongera bakaza barakigirira evaluation ku mwanya muto muto, dufate nko ku mwaka. Aho rero niho bicara bakaraba ati umwansi wa mbere dufise mu nzego z'igihugu abangamiye inzego zacu ninde. Dufate nko guhera muri 2015 gushika mu za 2019 hafi 20, umwansi iyo menace definition iyo menace à la sécurité nationale bayisize ku kintu cyose cyagwanya twagiye manda ya Nkurunziza. Niho bagira bati uwo dufata wese ari muri iyo ntumbero yo kurwanya twagiye manda, kumwica turica, kubera ko bamudefinije ko ari umwansi wa mbere akomeye w'igihugu. Narumvise ko hariho evolution nto yabaye mu nyuma, baravuga bati definition bayishira nko ku muntu wese avugana n'ikintu cyafashe umuheto. Naho nyene niho byahora biri. Barambwiye bati nko muri CNDH tubona yahora irongowe na Vinyi, bari barababwiye bati iyo mu iperereza twafashe umuntu, ku bindi byose murashobora kuza kubaza, mugabo nihinjiramwo akantu kavuga ko uwo muntu akorana n'imigwi yafashe ibigwanisho, ntimuze mwirirwe muratubaza, muri ico gihe n'ibizoba bikiberekeye, ubwo dufata twe ko ari umwansi w'igihugu dutegereza kwerimina. Ntako na karorero rero aho mvuze nko muri rusange, ubundi baricara bagatora imigwi itari mike bafata ko ariyo ibabangamiye. Iyo migwi igenda irahinduka uko ibihe bihera. Nimwibuke, ndabibutse ikintu, ikoraniro ngira rya mbere rya CNDD-FDD riri ku butegetsi ryabereye i Bururi mu mwaka w'2006. Sinzi ko mukivyibuka, umugambi ugitwarwa na Hussein Rajab, niho bavuze bati abansi ba CNDD-FDD ni bande muri iyo kongere y'i Bururi. Niho badeterminye babivugira muri kongere ico gihe, bavuga ko abansi ari imigambi itavuganwa n'ubutegetsi, ari amashirahamwe yigenga n'amaradiyo yigenga. Ico gihe niho vyabaye defini neza nka politike y'ubwo butegetsi tugiye guhangana n'iyo migwi itatu. Iyo migwi itatu uyiravye yagiye irahindagurika uko ibihe bihera, uravye ababa bari imbere bahamwa kurusha abandi. Nko muri ico gihe muri 2006 bari bande? 2006 abambere yari Paripehutu FNL, yari ikiri ku rugamba. Murazi ko nk'ivyaciye bikurikira ni nk'ubwicanyi bwakorewe aba FNL hari Muyinga. Umugwi wundi bafata hari harimwo abafrodebu n'abaporona bari bahoze batwara ku ntwaro y'imbere yabo, ariho mwibuka bimwe baca bakorera Perezida Domitien Ndayizeye, n'uwahoze ari cegera ciwe Alphonse Marie Kadege n'abandi. Ico gihe muri ku rutonde rwari rurerure cyane, rwaguma ruhinduka buri munsi, bavuga bo bategeza gufata ngo babagiriza ko bashatse gutembagaza ubutegetsi. Ugiye nko mu mashirahamwe yigenga, ico gihe abansi ba mbere baza yari amashirahamwe nyene aguma ashira habona ivyo ubutegetsi buriko burakora bitari vyo. Hariho nka PRODH yaguma yerekanye nk'ubwo bwicanyi bw'Imuyinga, hariho nka Oricom yari yavuze ibijyanye n'igurishwa ry'indege yarerera umukuru w'igihugu,
hariho rimwe rimwe n'abandi ugiye mu maradiyo abazi imbere yari RPA yatwagwa na Alexis Nduhije, murazi ko ari nayo ya radiyo yerekanye ko iyo kudeta ariko iravugwa atayiriho, ko naho bobaha imyaka 100 batazigera bashobora kwerekana iyo kudeta ibimenyetso vyayo. Alors ugiye uraraba ibintu byaragiye biratera imbere, bitera bihinduka uko imyaka ihera. Tugiye kwegereza nk'amatora ya 2010, umugwi wa mbere waronderwa wari uwuhe? Wagumye ubwa mbere ari FNL ya Gwasa, haca hakurikira MSD ya Sinduhije kuko yari iherutse kuvuka, ivyutsa ugwaruka rwinshi mu bisagara, ruje ruvuga ruti intwari iteza guhinduka mu matora ya 2010. Hariho Hussein Rajabu na IPD, niwo mugugira gatatu muri politike. Ico gihe babona ko babangamiye bategerezwa gukorerako nk'iyo migwi, kuko singenda bivuga nuko umwanya ari muto tutobitebako. Usanga hamwe hose muri ivyo uza kubona ivyakozwe bijanye no kurondera kwica abantu muri iyo migwi, kubapfunga, kubagirira nabi, kuko ari iyo migwi ubutegetsi bwavuga buti aba nibo batubangamiye. Ugiye muri societe civile muri iyo myaka nka Force, ijwi rya Force ryari ryaduze cyane kubera ko twari ko dukora nko kuri dossier ya Ernest Manirumba. Nkawe ucubona ibintu byose byakorewe Urunani Force muri ico kiringo, biguma kuri APRODH, biraguma no kuyandi mashyirahamwe yavuga cyane muri uwo mwanya. Ku maradiyo RPA yagumye imbere mu bari babangamiwe muri ico gihe. Muribuka ko ni nayo radiyo yabayemwo imigumuko myinshi, bamwe mu bayikoramwo kumva bagiye muri Rema FM, abandi bakagenwa no mu nzego zihambaye z'igihugu, harimo n'inzego z'iperereza. No kuvuga RPA n'ahantu iperereza ryakoreye cyane muri ico kiringo. Ugiye inyuma y'amatora ya 2010, naho nyene uguma ushobora gutora imigwi ibangamiwe kurusha CNL, FNL na CNL, byagumye ari ibintu bibangamiwe. Ntiwaca haza safisha yo kwica aba FNL, haraza Mbonimpa acapfungwa kubera ko yerekanye ingene imbonerakure ziriko zihabwa inyigisho z'igisirikare muri Kongo. Haraza imigwi itandukanye ariko yaba nka societe civile muri Force, Focode, APRODH, uguma ubibona ingene ibyo bintu bibangamiwe kubera uruhara byariko birakora. Mu maradiyo RPA igumiza imbere, hagakurikira Connaissance, hakaja ko Isanganiro, Bonesha, ariko RPA yaguma iri imbere mu bintu bibangamiwe kubera ko ari yaguma itohoza ibintu byinshi, ikabishira ahabona muri ico kiringo. Tubandanye tunyaruka kugira mushobore kumbaza utundi tubazo. Ugiye nko mu bihe vya none 2015, uravye ingene badefinisa uwo mwasi, bwa mbere bwo nabagize imyerekano bahakana ikiringo cya gatatu cya Nkurunziza, hacakurikira imihari yavutse y'abagwanyi Red Tabara, Forebu. Urabona ko ivyo bintu arivyo bica bishyirwa ko inguvu. Hariho igihugu cy'u Rwanda nacyo nyene cyarashyizwe ko inguvu zikomeye. Hariho abamenyeshamakuru bari hanze n'amashyirahamwe ariko arakorera hanze, nka twebwe twabanje kwerekana amabi ubutegetsi buriko burakora. Usanga naho bwatwirukanye ijwi ryacu ntiryanumye. Uyu munsi ugiye ugasubira ukaraba uti uyu munsi aho badefinisa ko ari abansi ba mbere ni bande? Imbere y'abose uyu munsi hari M23 niyiri imbere. Ni ukuvuga ikintu cya mbere ubutegetsi bukeneye kuronkamwo amakuru ni M23. Nico kintu cya mbere bukeneye kumenya. M23 ipanga ibiki? M23 irimwo abarundi bangana gute? M23 yoba ifise intumbero yo gutera Uburundi? Mbega hoba hariho imigwi y'abarundi yitegura gufata ibigwanisho yashyigikiwe na M23? Inguvu zose ziperereza uyu munsi ziri aho hantu. Uburyo bwose bakoresha, uruyeri nk'uko tuza kubibona bakoresha, byose biratumbereye kukuza kuvoma amakuru yerekeye M23. Bisigura yuko ya migwi yose mwavuga yari ibangamiye ubutegetsi kuva muri iyo myaka mwadondaguye itagifise inguvu ku buryo batabanezwe? Oya, imigwi ntibayihevye. Novuga ngo baramenase, araho menase nkuru bashyira ko inguvu zose, hakaba nyinshi cyane. Hakaba rero n'iyindi migwi yindi nayo nyene bagumako ku rugero rutangana.
mugabo uyu munsi aho inguvu ziri nyinshi ni kuri M23 ahaca hakurikira ya migwi nyene twanye tuvuga dufate nko mu batavuga rumwe n'ubutegetsi iciza je ico nkundira abategetsi b'u Burundi baranafasha iyo ushatse kuvyumviriza abo nyene barafasha kwerekana abo bariko ntibigorana nko mu mvugo baravuga cyane Red Tabara barayivuga baravuga ko ari batumye baja muri Congo baravuga ko bibaza ko iri kumwe na M23 umva Red Tabara n'ubu iwabo ni fixation yacari kuco bitwa ko bacunze baguma bibaza bati cotera cyo hava gicisha muri Red Tabara rero aho barahacunze gose bakaca banayifatanya na MSD bavuye kuri Red Tabara MSD ubwo nyene cikurikira nko mu gihugu hagati Rwasa niwe yagumye ari cible ikomeye cyane yabo kuko amatoza bari bakoze yabereka ko bakoze amatora yigenga Rwasa ari kubatsinda rero uyo niryo rindi tara bagumye ko ivyo bagiye baramukorera sinda bigaruka ko byose abarundi barabikurikiye baribonye haba gushinga amategeko amukumira haba gukora ibintu bituma adashobora kuja mu matora ivyo abarundi barabikurikiye sinza kubitebako tugiye nko ku mashyirahamwe yigenga novuga ko bitahindutse kanini uravye abantu bahagurukiye Focode iri imbere mukuru wa Focode ari imbere hariho abandi aba bagenzanje bo muri societe civile basohora amaraporo umwe mu bantu bavuga gake burya ubutegetsi bucunga cyane ni Armel Niyongere kuko wewe bamutinyira bijya bikorwa byo muri CPI ntibamuvuga cyane ariko iyo uvugana n'abantu bo mu butegetsi ukumviriza urumva ko Armel Niyongere ariko ijisho ry'ubutegetsi buriya gose nawe nyene hamwe n'abandi bose usanga bariko barakora ibyo bintu bijanye no gufatana n'inzego mpuzamakungu zikurikirana iby'agateka kazi na muntu hanyuma mu maradiyo urabibona ibinyamakuru vyigenga bibandanya kuvuga babigumako ubu ntibabivuga cyane ariko ntibabireka nta munsi n'umwe mw'iperereza batumviriza amakuru ya RPA nta munsi n'umwe batumviriza inzamba ivyo navyo nyene babigumyeko hari ibi bishasha vy'amarezo sociaux vy'amaspace navyo nyene nuko ntibigeze navyo nyene babiriko muri kino gihe nk'ibintu bishasha vyadutse batabona ingene bo bifata navyo nyene biga ingene boca babikontrora bakabidurumbanya navyo babiriko ubwucyo nyene rero muri rusange ico nagombye kuvuga ni giki ico ngomba kuvuga nuko iyo ugomba kwiga kumenya ivy'iperereza ririko rirakurikira wiga kumenya amakuru mu iperereza bakeneye ayariyo iperereza ni iki kenshi abantu biyumvira ngo iperereza n'ibintu bije tubona mu mafilme 007 ntabwo iperereza ari bije tubona mu mafilme iperereza rifatiye ku tuntu duto gose mu myaka iheze imbere yuko haza nk'iri by'ubuhinga ngurukana bumenyi wasanga mu mabiro y'iperereza bafise ibyo bita amafishe ku muntu umwe wese no kuvuga mu iperereza bateza ko bafise ifishi byanditse ko Gilbert Niyonkuru bafise fishi ya Gilbert Niyonkuru no kuvuga ko abakozi bose b'iperereza bashobora kugira ikintu baronse kuri Gilbert Niyonkuru hari umenya ati Gilbert Niyonkuru umunsi munaka yari muri restaurant iyi hanyuma kenshi dukunda kumubona ajya muri restaurant afungurira aha ubu birasenye ubwo nyine bacagenda bakabyandika ku ifishe yawe bamenya aho ukorera bacagenda bakabishyira ko ati Gilbert Niyonkuru akorera bamenye abagenzi bawe barabandika ati abantu bakunda guhura n'aba iyo fishe ikintu cyose gikwerekeye kiba kiriko rero iyo fishe niyo mu gihe bishyitse bakagufata ko ubaye menace kuri bo bategerezwa kwerimina bateza gufuta bateza gukuraho bakoresha ya makuru yose bakuronseko bakaca baraba ati duca hehe twinjirira he kugira tumushikire Gilbert tumwice canke tumukorera ikindi turavye aho afungurira ahanywera abagenzi abamwegera abamushikira ni ikihe kiza kudufasha gushikira Gilbert nitwakenera kumucafuza ni hehe tuza guca
nayahe makuru yiwe dufise dushize ahabona Gilbert yoba yambaye ibara. Uko niko mu iperereza bakora. Rero ugashaka kumenya uti mbega uyu muntu yobakorera iperereza, uza kuraba ko ivyo akora bigiye guhura na za nyungu z'ubutegetsi muri uwo mwanya ziza kubafasha kuronka amakuru kuri vya bintu byose bakeneye. Nta kintu kigora ubutegetsi, nta vyago ku butegetsi nk'iyo bwisanga budafise amakuru kubo bufata ko bahanganye, kubo bafata ko ari umwasi wabo, kubo bafata ko babangamiye. Nta kintu kibi ku butegetsi nk'icyo. Muri ico gihe bakora ibishoboka vyose barondera inkuru zijanye n'uwo muntu bafata ko bahanganye. Rero ni kenshi nabwira abantu nti uku kuntu abarundi bakunda kuvuga, sinzi ko mubona ingene dukoze. Umurundi namuramukije muganiriye gatoya kakakubwira ngo ngo mbega ngo banaka ntubazi, nguriya ni data wacu, nguriya ni iki, wavuga ngo naka ngo naka ngo umunsi munaka namubonye aha, urazi ingene naka gashakunda hanaka, urazi ingene naka yama ari kumwe na naka, urazi ingene naka. Ntibazi ko bijya nyene ari byo bikorwa by'iperereza. Amatwi y'iperereza bariko arakira ivyo byose agenda kubika aronderamwo ivyo azotora kugira ngo ejo aje gusambura umuntu. Rero iyo wumvise ibiganiro byinshi, amajambo menshi aza arondera gutanga amakuru y'abantu bazwi ko baronderwa n'ubutegetsi, mumenye ko ngaho hantu hari ikintu gikomeye cy'iperereza kiba kiriko kirahakorerwa. Mbega nyene Pacifique ni nahazwe mu matohoza mwebwe mwagize ngira ngo niyo namakuru abari kwadukurikirana benshi barindiriye, mwasanze amayeri uburyo iperereza rikoresha kugira ngo rifata abantu canke ryinjire mu mashirahamwe canke mu migango butavuga rumwe, mwasanze ayo mayeri arayahe, bakora gute, babigenza gute? Amayeri twagiye turabona, nza gufatira nko ku bintu tuba twaratohoje, aba tubona bagiye baranyuruzwa, amakuru twagiye turahabwa na bamwe mu baba begereye ivyo bintu. Hari ibintu vyinshi vyagiye birakoreshwa bituma mu butegetsi baronka amakuru y'ingene baca binjira no mu migwi kugira ngo bayidurumbanye canke bagirire nabi abo babona ko babangamiye. Ni nk'ibiki ngene ndabicako ku masonga nyaruka kuko ntivyoroshe ko kimwe cyose nogiha umwanya ukwiye, twosanga kandi tutakiheza. Dufate nk'ibintu by'amagroupe WhatsApp. Groupe WhatsApp ni ikintu cyakoreshejwe cyane n'iperereza guhera imbere gato ya 2015. Jewe nigeze kwivuganira n'umuntu yanyemeje ko yashoboye guhuza abarundi begereza 100,000 mu magroupe WhatsApp. Uyu muntu yabigize gute? Yagenda yumvishije abantu kumva ko n'ingoga na n'ingoga bakora amagroupe WhatsApp ahuye n'ibintu baba bakoramwo, n'ibintu baba bagenderamwo, n'imigwi itandukanye. Rero iyo abantu bamaze kubashira amagroupe WhatsApp, icya mbere bagira ukwizerana kunini, ukabona abantu atana hamwe bazi, mugabo ukora ko mufise groupe WhatsApp imwe ibabwira bimwe, ivyo mwemera bimwe, ivyo mukunda bimwe, rimwe na rimwe mukishurana, umwe akavuga ivyo ushaka, ugasanga bafashe kumengo barazinanye, ni n'abagenzi ataho barigera bahurira. Aya magroupe WhatsApp yafashije iperereza kumenya abantu batari bake aho bahagaze ku bibazo vya politike vyari mu Burundi kuva muri 2015. Wasanga ntimbara bigisha ba kaminuza bafise groupe WhatsApp, ugiye mu banyeshuri ba kaminuza bafise groupe WhatsApp, abava muri commune kanaka bafise groupe WhatsApp, utuntu twose groupe WhatsApp bica bifasha rya perereza kwakirira rimwe amakuru y'abantu benshi cyane. Ndibuka nka groupe WhatsApp yantangaje inyuma gose gato cyane ya 2015, groupe bita ngo Ami du Changement. Abaopoza bose bahurirayo, abadere b'imigambwe, ba société civile, bibiki byose bahurirayo. Umunsi umwe nza mbona ngo bavuganye ngo bagira batumire ngo Godefroid Niyombare ngo niwe mu invité wabo muri iyo groupe. Nyene naciye nandikira uwo mushikira nibwire yuko agirabwe mu mutego wiwe wa mbere kuva hunze. Ibi ntibibaho. Aya magroupe WhatsApp ni ibikorwa by'iperereza, ntaze kwita muri uwo mutego bagira bamutege ngaha hantu. Groupe WhatsApp zaranyuruje abantu benshi gose.
ugasanga umuntu muheruka bwa mbere iyo groupe ya bose umuntu akaca kwandikira ukamenga murazinanye mukamara iminsi muvugana uko iminsi ihera mwizigirana mukaca muhana amabanga yose hanyuma bikaviramwo abantu kuvuga ngo baje guhura ngo bagira bagitanguza urugamba ngo bagira bagira ibiki dufise muri ndondeza abantu benshi bapfuye gutyo hariho nk'uwo twatanze akarorero muri ino ndwi uwitwa Claude Nduwarugira yahuriye n'umukenyezi umwe muri groupe WhatsApp batangura kuganira tangura kumuganirira ko yifuza kugwana biruhuka bamunyuruje mu Rumonge bavuze ngo agiye guhura n'uwo mukenyezi hari n'amagroupe uza wumva umwanya muto ngo nibahure bagira umunsi mukuru bamenyane n'ibindi byinshi hari abo tuzi wasanga baciye banyuruzwa canke bagafatwa ku minsi bavuze ko bagiye guhurira hamwe ngo basangire agacupa akabe akanya ko kubonana bakaca babona wa muntu wese bahora bazi nyine navuga muri groupe atavuga neza akaba baramufashe je ndazi nk'amagroupe nk'atanu nabayemwo muri ico gihe amwe ndacayarimwo hariho nk'umuntu yitwa Wirinda Baniwe benshi bashobora kuba bazi sinifuza kuvuga cyane amazina y'abantu muri kino kiganiro ariko ukaronda gatange wasanga ari muri ayo magroupe yose kabona arashushe gose niwe ashusha abantu niwe yerekana ingene agwanye ikiringo cya gatatu cya nkuru nziza bamwe bakamwicura bakamuhanahana ngo ujya muntu ngo murabe neza umwanya muto nagiye mbona uwo muntu ngo ari mu baserukira CNDD-FDD muri Suwede ahamagagwa mu manama i Bujumbura ariwe yafatiye ya mbere mu gushusha abantu muri ayo magroupe twari turimo rero WhatsApp yarabaye ikintu cyiza cyadufashije mobilisation ariko kandi WhatsApp yarabaye umutego ukomeye cyane ku bantu benshi hari abandi bafashwe hakoreshejwe nka Facebook kuri Facebook byakozwe n'ibiki cyambere cyakozwe habaye gushiraho profile nyinshi z'abantu biyitirira abantu baba bazwi hariho nk'igihe nigeze kuraba nk'ama profile yari yitirirwa Petero Karaveri Mbonimpa yararenga 30 narigeze kubona Margarite Barankitse zarashikana nazo nyene nk'izo wagenda kubabaza abo nyene ukumva abo nyene nakubwira ko ata WhatsApp ata Facebook bariko barakoresha ico gihe abantu benshi baraguye muri iyo mitego babwirwa ngo kumva ngo Mbonimpa ngo yamubwiye ngo bagira bakorane ngo amufashe ngo kuzara murabira ngo mu babohero ukumva uwundi ngo Barankitse ngo yamwandikiye bagira muhakazi akamubwira hazotwara dossier yahagera agasangaza guhura n'abakozi biperereza bacamutora ico ni kigwanisho gikomeye cyane cyakoreshejwe muri iyo myaka umuntu yona kushira ko cya manipulation naco nyene ikintu cyo gutuka abantu si cyo kiganiro nyamukuru cy'uno munsi ariko naco imbuga zarakoreshejwe cyane kuri ivyo bintu kubijanye no gutuka abantu ikindi kigwanisho nabonye ni ingene haba abantu bita imbere mu bintu byitwa ko ari ibyo kurwanya ubutegetsi natanze akarero ko mu gihe cy'imyerekano uwo navuze byaramushavuje aranasaba yuko twamuhamagara mu kiganiro cyacu twari twipfuje ko uno munsi ashobora kubamwo ntiyabishimye kuhaba kumbura ikindi gihe azoza nigeze kuvuga Gaston Sindimwo imbere yuko mu icegera cy'umukuru w'igihugu no ku telefone narigeze kuyimubarira avuga ko tumubeshera ndavuga ko yabimbwiye avuga ati ibyo bintu ababibahaye baranyambitse barambesheye mugabo ndamuganije ko ndabifise bimeze gutya rero ico gihe baraba ko Gaston Sindimwo yagize umugwi ugwaruka akarutegura siwe wenyine hariho n'abandi babikoze bakarungikwa mu makartier haba ariko habera manifestation bakaja muri bajya abantu b'imbere igikorwa cyabo kikaba ico kumenya neza abo bafata ko ari aba organisateur baba manifestation bakongera bakora igikorwa mu nyuma cyo guteranya aba manifestant n'aba bafatwa nk'indongozi z'imigambwe indongozi z'amashyirahamwe yigenga kugerageza gukora ibishoboka byose hakabaho deconnection hakabaho ukwanka abo bantu bitwa indongozi ico cyarabaye gose kandi n'igikorwa n'ubu mubona kibandanya gifise abagikora muri uwo mwanya bamwe mu bakoze ico kintu rwarwo rwaruka rwari rwateguwe gutyo uko ndabifise niko vyabaye uwo mvuze nawe ntavyemera navyo ndabishizemwo umunsi yipfuje kuba mu kiganiro azoheza kizemwe nawe nyene kumbura dufashe kuduha umuco ushobora kubeshuza ibyo mvuze cyangwa ugatombora kurusha ibyo mvuze naramuhaye n'akaroro k'umuntu nzi
yakoreshejwe muri ivyo, ariko amaherezo yaruhiye no kunyuruzwa. Naramumubwiye, nawe nyene izina ry'uwo muntu ararizi, umusore yitwa Arsene yava muri komine Buyengero. Ikindi nabonye cakoreshejwe cyane ni ikintu cy'abantu bitwa abakozi b'Imana. Iki kintu cy'ijambo ry'Imana Sendefted ivuga ngo yasize Imana imbere, ni kimwe mu bigwanisho ikoresha mu iperereza. Irikoresha mu buryo bwinshi. Hariho abantu biyita abakozi b'Imana bavuga ko berekwa, bakaza bagakora n'amagrupe umengana yo gusenga, bakiyegereza abantu, bagatangura kubavugishwa ko, bakabwira ibyakazoza kabo. Buke buke rero abantu bakabiyegereza, bakabikonfiya ko, bakabaha amabanga yabo. Ugasanga ngo mfate nk'akaroro gato, dufate umwana arazi ko se ari ku rugamba muri Forebu dufate, canke muri Red Tabara, afise amakuru ko se azova mu kibanza runaka aja mu kibanza mu gihugu kanaka agiye nko ku rugamba ahanaka. Wa mwana avugana n'umukozi w'Imana yizeye cyane ko ashobora kumusengera agakiza n'umuryango wabo, akatamubwira ati pasiteri, ndashaka udusengere, hari ikibazo kitubangamiye mu muryango wacu. Twebwe urabona naho turaha, papa wacu si hari, yagiye muri ibi n'ibi 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 n'ibi, kandi amakuru dufise ni uko ejo azova mu gihugu iki akaja muri iki kugira ngo yifatanye n'abandi ku rugamba. Ndafise ubwoba ko muri ibyo bintu ashobora kuhapfira, ko mu nzira bashobora kumufatiraho. Ndagutakambiye pasiteri, umusengere, bacavuga tumushyireko amaraso ya Yesu Kristu, bavuga amajambo bavuga murayazi, siniriko ndayadondagura ngaha. Wa mupasiteri niko akamufasha n'iryo sengesho, bagasengera se, mwana akaryoherwa ko basengeye se. Hanyuma katamubwira ati uzuramubaza rero ahageze, tuze turumva ahageze, kugira ngo ahageze hose dukureho ibyo mutangira. Umwana akaganira na se, ingene bimubaza ntawe ubimenye ingene ubuhinga akoresha, kuko na se ntaba ari umuntu ashaka gutanga amabanga. Mugabo umwana akamenya ingene asokoroza se amakuru. Mvuze umwana ashobora kuba n'umugore, hariho abagore benshi nzi bakoze bene ivyo bintu nabo nyene bakagurisha abagabo babo batabizi. Hanyuma wa mupasiteri nawe ariko atanga amakuru, nko ku gihe ca Nkurunziza wasanga bariko bayatanga ku kirimba kwa Nkurunziza nyene. Hariho benshi muri abo bakorana n'iperereza ryo ku kirimba kwa Nkurunziza. Rero wa muntu ariko arasengerwa, ahubwo ntamenye ko ariko aragurishwa, agasanga muri ya nzira yavuze, aho yavuze aza guca ntihategererewe, umuntu akaba aranyurujwe cyangwa akaba arishwe. Umwana ntaze yigera amenya ko mu kurondera kumusengera yagurishije se atabizi. Umugore ntamenye ko mu kwibaza ngo ariko arondera amasengesho yagurishije se. Hariho abapasiteri bandi barungitswe mu makambi y'impunzi. Hariho nk'umupasiteri, naho navuze nta mazina ndaza kuyabangira sindayavuga cyane, ariko reka mvuge nk'akaroro kaboneka, uwitwa Leonidas Nihorimbere. Leonidas Nihorimbere sinzi ko ubu acanditswe mu ikambi y'impunzi Inakivale. Yaramaze umwanya munini, imyaka myinshi ari mu ikambi y'impunzi Inakivale mu Buganda, hafise urugo. Ariko mu myaka ya za 2019 2020 ukabona ari mu Burundi, ngo yanditse igitabo ngo cerekana ngo ivyiza 100 vy'u Burundi. Ukamubona ngo yagiye guha ico gitabo ngo umukuru w'igihugu, ngo umupfasoni w'umukuru w'igihugu. Kandi Inakivale yanditswe mu mpunzi, ajayo azi ivyaho byose. Mwibaza ko hari ijisho rya Nkurunziza ryoba ryari Inakivale kurusha nkuru Leonidas Nihorimbere, yitwa pasteur, ari mu mpunzi akongera akaba kwa Nkurunziza, byose akabera murimo. Hari akandi karero twatanze cyane kahuye n'inyuruzwa rya Oscar Ntasano. Umusore yitwa, si n'umusore yari yubatse akiri muto cyane, ariko Lambert Bitangimana. Lambert Bitangimana bamukoresheje gute mu kwica aba manifesto? Lambert Bitangimana yari umuntu yagendana Bibiliya, yaboneka ari umusenzi akomeye cyane. Bamunukira gukorera mu bihugu cyane cyane muri Kenya n'Ubuganda, ariko yaranagiye muri Sudani y'ubumanuko, Tanzania no muri Kongo, naho nyene rimwe rimwe yarahakoreye. Uyu yari afatanye
na rya perereza ryo ku Kirimba akorana n'abitwa hari uwitwa Colonel Ndundi wo muri API n'uwindi yitwa Major Noyeli Banyezako wo muri BSP nibo bakorana. Ari muri Kenya amafaranga y'akazi yaca muri ambasade y'u Burundi i Nairobi bakayamuhereza. Uyu yarakoresheje ubwenge atahandi henshi nabubonye bukomeye kurusha abandi bose. Yakoze iki? Yareheje umwigeme i Bujumbura. Uwo mwigeme akaba ari mushiki w'umu manifestant yari yegereye bajya ba manifesta tumaze guheza manifestation twumva hari inkoho zivuga mu makartier. Akundana n'uyu mwigeme. Uyu mwigeme mbere akamuhamagara bagahurira mu Rwanda mu mahoteli mu Rwanda. Mu nyuma baranategura ubugeni. Umwigeme aramubwira ati yamara jewe naho mbona wankunze cyane ndafise musazanje abangamiwe gose ashobora kwicwa umwanya wari wo wose kubera ari kumwe n'abajya bahoze ari abamanifestant aba bariko baragira resistance. Wontabara ukamfasha ukamukurayo ukamunyakirira. Umusore ati ego cyane umva noreka gute kandi ari bofre twimirije kugira urubanza. Uyu musore bamutwaye i Nairobi abana mu nzu na Lambert Bitangimana. Mu nyuma mbere Lambert Bitangimana n'ubugenera bukora abukorera i Nairobi babata ubugeni bw'igitangaza ko umuntu atakaze na kamwe babona ariko arakora. Bamwe mbere pare na marene biwe barimwo mu yahatswe kunyuruza. Mu nyuma hariho umupolisi yahoze akora muri Interpol azwi mu ofisi azwi w'umurundi yabi Nairobi yagerageje kunyuruzwa i Nairobi kandi vyakozwe na Lambert Bitangimana. Alors Lambert Bitangimana azanye wa musore akabona iminsi yose umugoroba ugeze Lambert Bitangimana afise icumba aja kwiyugaranamwo. Yaba igihe yaragize ubugeni yaba atarabukora yari afise icumba ajamwo akiyugarana akababwira ko kabara kanya kuja kuvugana na General Niyombare. Ariko uwo waba ari umwanya wo kuja gutanga raporo muri rya perereza ryo ku Kirimba c'umukuru w'igihugu. Umunsi wose yawumara ariko akora iki? Yawumara ariko arabaza wa musore yavana i Bujumbura amubaza amakuru y'abajya ba manifestant. Uje nawe bavanye n'abajya ivyo bategura ivyo bahoramwo barazi ko bari kumwe baramubwira bati uyu munsi turagira iki? Uyu munsi turaha, uyu munsi tunyegeye aha. Bariko baraturondera twagiye kwinyegeza. Ako kanya nyene bavuze aho binyegeje haca umugoroba umwe mu nyuma bakazabona mwiperereza baje kubafatira muri vya bibanza bakibaza ingene ivyo bintu bishoboka. Uyu musore yagiye gutahura ibiriko biraba haraciye igihe kinini yibuka umunsi telefone yariko ararira ariko aravuga ati jewe naricishije abagenzi banje ntabizi bivuye ku makuru nahaye Lambert Bitangimana nari nzi ko akorana na General Godefroid Niyombare ntazi ko ariko akorana n'iperereza. Uyu musore w'ingene yakora mu nyuma yabaye n'umugabo yakorana n'ibipolisi byo muri ivyo bihugu mu mafaranga bamurungikira yaraheza akagura abapolisi aguze akaba aribo atuma nk'ibikorwa byo kuja gufata abahunze bakabica bakabapfunga bakabanyuruza nk'ivyo navuze byahatse gushikira uwo mu colonel yakora muri Interpol ari abapolisi bahawe amahera na Lambert Bitangimana. Iyo baza kwica canke kunyuruza impunzi iri muri Kenya wacu umusanga nawe yimutse yagiye mu Buganda na ya Bibiliya yiwe ngo yigisha ijambo ry'Imana ahandi ngo afise ngo ibidandazwa ngo agurisha by'abakenyezi ukamubona ari na Kivale uwo mwanya bakaba ariko barakora operation i Nairobi akaca mara imisi mu Buganda avuye mu Buganda wasanga kenshi ari impunzi mu Buganda nayo ishobora kukigira ingorane akaba bikaza kuba wari Nairobi. Impera n'imperuka rero yiwe muri 2017 bamukoresheje igikorwa cyo kunyuruza Oscar Ntasano. Babigira gute? Yaje yiyita ko uko bavuga ngo aba diaspora ari umurundi aba muri Canada avuga ko ashaka kugurira itongo rya hariya kwitanganika kurigurira Oscar Ntasano. Ubwa mbere baragiye bararivuganye ko cyane mugabo imyanya yo kuja kuriraba kamera nk'igoranye ugasanga yamusabye ko baja kwaraba bwije ku munsi wo kumunyuruza yamusabye ko baja kuriraba mu gitondo cya kare yavuga ko
umugore agira agende hanze, rero ko atogenda atabonye itongo ko ari vyiza yoja kuribereka. Oscar Ntasana azinduka mu gatondo ka kare mu masaha 12 aca ku kazi, bahura na Rambere Bitangimana ngo agiye kumwereka